twavuze ngo twiteze Uburundi, twavuze ngo iki rimwe kabiri gatatu, twiteze Uburundi buteye imbere, indege zigahinda n'imiduga igahinda, imashine zigatigita amatere n'agakwegana, hose hasasagara ibisagara, Uburundi busayangane, uwabike agendane umuriyoni. Ako n'akarorero k'akantu gatoyi. Oyesi nkuko bisanzwe twamaze kwishikira muri rwa rugendo turimwo mu ntara yagutse ya Burunga, neza na neza mu gisagara ca Makamba, ahasanzwe hari umugwi wa Peace of God washoboye guhiganwa muri rya higanwa ry'inkingi z'imbona kazoza first edition. Ushobora gutahukana ikibanza ca mbere mu ntara yagutse ya Burunga, ariko mu gihugu ushobora kuronka amahirwe yo gutahukana ikibanza ca kabiri. First of God, karibu kuri micro za Dikobu TV. Murakoze. Ego, First of God, mu mwaka uheze mu higanwa ry'inkingi z'imbona kazoza mwarahawe ubushimwe mu ntumbero yo kubafasha kwiteza imbere. N'uyuhe mugambi mwakoresheje ubwo bushimwe? Murakoze kuduha ijambo kandi murakoze kutugendera. Mwaje hageze umugwi wacu wa Peace of God niko hale haraho ukora witwa kukurikirana ivy'akaranga ukitwa tukagumeko. Uwo munsi rero imbona kazoza zitugendera natwe tukaca tubimbona kazoza nyene. Twarahiganywe twitwa kohale, turaririmba, tugirirwa amahirwe yo kuba abambere mu ntara ya Burunga, hanyuma turonka agashimwe k'imiliyoni 3. Turi umugwi w'abantu 44, nukuvuga abana 40 n'abankadrere 4. Twari dukeneye cyane uburyo bwinshi kugira ngo dutere imbere, twarahimbawe rwose nitugendeye. None rero kubera ihiganwa ryaciye ryitwa final, ryaciye ribera i Bujumbura, turi mu ntara ya Burunga, ni kure ku buryo byadusavye uburyo butari buto, tofata yuko ihiganwa rya mbere ahubwo ryaduhaye déplacement. Twaciye dukota imodoka turamanuka tuja guhiganwa ku rwego rw'igihugu. Iyo déplacement rero ntiyabaye ntuko yagiye nko miliyoni 2, ariko icasigaye twagiriwe amahirwe tuba ba kabiri, tuca turonka izindi miliyoni 3, zica ziba nka 4, tuca tugira imigambi. Tumaze kugira imigambi twaranezerewe gose, turabatari bake. Erega izo miliyoni 4 n'umuntu umwe usanga zitamukwiye, ariko turi abantu 44 twaragerageje kubera twari twagize umugambi imbere y'igihe. Tureshurwa mugabo tweshuwe, nukuvuga twarayobewe kubera ingurube twari twororeye hamwe turi umugwi zarapfuye zigeze kuvyara, kandi ingurube nziza cyane. Cha tubona rero n'abana tugiye inama ko twogerageza twagira umugambi ku mwana kubera bose ari abanyeshuri bagize bati gukurikirana uwo mugambi byo tugora ko ntitwatonda buri munsi, ariko tuwukoreye muhiri wacu hanyuma umwaka uheze mukarabisha umusaruro byo tubera vyiza. Abana rero twaciye tubahereza amafaranga, twaciye tubagaburira amafaranga angana kuri bose kugira ngo baje kugira umugambi. Abana bemeye ko baza korora inkoko, abana baroroye inkoko nko ngaha twashikiye hoho murabona inkoko z'uyu mwana ko ziteye igomwe. Abandi baciye borora udukwavu, benshi baroroye udukwavu, umwe baroroye ingurube. Hariho abagize amahirwe mabi ingurube yabo irapfa, n'abandi zibandanya zikura. Aha abana bafise udutungwa twinshi. Turabishima abo tumaze kugendera kuko abana 40 tubaronka imyanya itugoye ko nabo baba bari kwishuri. Uwo tugiriwa amahirwe tukamuronka akatwereka, dusanga vy'ukuri abinezererewe, mugaba kubwira yuko agatahe kabaye gato. None rero nk'abo tumaze kugendera bashika 16 muri abo 40 barafise ivyo bitungwa, kandi usanga
kubera umwanya umaze kuba muto, umwaka ni muto, usanga bamaze kunguka nk'ikintu kimwe bibiri, ari inkwavu ugasanga afise imwe, ubu abageze nko kuri zitatu, inkoko ugasanga hari aho yadandaje amagi akongeramo iyindi, ariko baguma batubwira yuko twobaronderera ngene boronka ubundi buryo. Kuri ayo mafaranga twabahaye waje kugira umugambi, baragize bati reka ku buryo tuba dushoboye kuriha dutwarane n'amakredi, ni ukuvuga ingurane kugira tuje kongereza amafaranga twashaka kugenera nk'ikintu cyo gukorera hamwe, kubera twigeze kubona ko duhomba, tuca tuyabaha ko amakredi kugira ngo baje kongereza bagire umugambi. Ayo mafaranga yarababa nk'imiliyoni 2 niyo batwaye kugira mu makredi, bakaja baratanga inyungu uko aheza amezi 3, ntibatanga kira kwezi. Uwatwaye ibihumbi 100 aca atanga ibihumbi 10 haheza amezi 3. Uwo mutahe w'ibihumbi 100 tukazowakira wose hamwe mu kwezi kw'indwi nkaho bawutwariye, ariko ko buri mezi 3 barazana inyungu. Watwaye ibihumbi 50 aca azana ibihumbi 5. Kandi murabona neza mugerageje kuraba yuko iyo nyungu bayishobora kwitanga bakishoza. Barayitanga, kandi hariho abandi baca bayitwara kugira ngo baje kubandanya imigambi. Sawa, turumva ko imigambi ari myiza. Hama mugerageje kuraba aho mwari muri naho muri uyu munsi, n'akayikunguko mwo mubona mwari kare ko bakaruta ako muri uyu munsi kuva murose ajya amafaranga mu nduru z'imbona kazoza. Akunguko turimo twarahimbawe cyane, ubwa mbere ho twaramenyekanye kandi twarerekanye ko turiko turakorera igihugu. Ubwa kabiri ubwo nyene abo bana urumva ko ari umugwi bakora ivy'akaranga bagakora n'ivyo kuririmba. Abana baciye buguruza YouTube barashirako indirimbo imwe niyo tumaze gushirako yitwa hari umugore, baca bashobora no gushira ku baraja muri studio bararirimba ijya ndirimbo y'imbona kazoza yatumye batsinda ku rwego rw'igihugu bwa kabiri. Nayo nyene bararondera mu DJ baraja muri studio barayikora, baragura ni radio ibafasha bariko barategura, kubera nabo bana nibabitumwa ko namwe mubakeneye, nk'ubu mubakeneye muti ingo muremeshe, emwe barafise indirimbo nyinshi cyane bashobora kuremesha, ari iz'Imana, ari zerekeye iterambere ry'igihugu, ari izo guhanura. Bafise indirimbo z'ubwoko bwose. Nibaza yuko indirimbo yose nk'ubu naho babwira bari ngaha uti indirimbo kanaka iyo bayerekana iki hariyo mwoba mufise, naho byo bari ibintu byerekeye n'imipira y'amaguru, ibikorwa bimwe biriko birakorwa n'aba bategetsi nka prezida, nyakubahwa prezida ni cubahiro. Aho hose aba bana ntibashobora kubura indirimbo boca baprezana. Ikindi naco twungutse, twaciye twugurura umutwe turaraba ayo mafaranga twari dusigaranye, tutireka turabe ko twogira ikintu basi duhurirako twebwe abankadrere. Twaciye tugira umugambi ukugurura akantu ko kudandarizamwo uduhuzu dusanzwe bijya biti bishweka hamwe no kufyatura amatafari. Abo bose turafise abo twabijeje ko gufyatura amatafari twarabijeje. Uyu n'umukuru wa korale aba bana nuko batari ngaha bose akaraka eshantiyo gatoyi dushoboye kuronka muri abo bana 40. Hariho n'umudamu akurikirana ivyo ntuzeje ivy'ubwo rudandazo. Hariho n'umudamu akurikirana ivy'amakredi, nk'udufaranga turose hakaza umuntu akeneye kredi akayamuha, uwo muntu akaduha inyungu. Ubu hariho umuntu, uwo mudamu yitwa Speciose akurikirana amakredi, twari twasigaranye 400,000. Yarahaye umuntu kugira azaracuruza, uwo muntu bageze ku bihumbi 700 nturahera najya mwaduhaye. Numva turafise imigambi kweri, amafaranga yatubanye make. Erega nababwiye yuko zijya miliyoni 4 twaronse tumaze gukuramo ivyo vyose, n'umwana umwe ngaho moya muharu arayo yo ari umunyamigambi ni make. Uco bibaza turi 44 twace kica kibi kibazo.
murakoze kamo mutera abarundi mu ntumbero yo gushira mu ngiro y'ambona kazoza Burundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine Burundi buteye imbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu. aha murabona urugwaruka nibwo Burundi bw'ejo suru gusa n'urundi rurahandi twotera kamo abarundi ku muntu wese afise impano kuko icatumye tumenyana mwebwe ni impano zacu impano zo kugorora gahogo impano zo gutamba turazifise impano zo gukina impano zo kwivuga abana barimwo utuntu twinshi mbere turamaze kuramura abatari bakari nabo twarungitse mu gipolisi hari nk'umwana aheruka kuja mu gipolisi ko yari imbere yabaye no wa mbere abandi bari mu za kaminuza izo ndirimbo dukora zirigisha abarundi urumva dutanga message turigisha dukoresheje indirimbo rero turahamagariye abarundi kuja habona kuvyo bazi kuvyo ku mpano zabo ico umuntu ashoboye akagerageza kugishira habona kugira ngo bamufashe atera imbere nk'ubu twarabonye yuko mu Burundi bwiza bwifashe buteye imbere twavuze ngo twiteze Uburundi twavuze ngo iki rimwe kabiri gatatu twiteze Uburundi buteye imbere indege zigahinda n'imiduga igahinda imashine zigatigita matere nagakwegana hose hasasagara ibisagara Uburundi busayangane uwabike agendane umuriyoni ako nakarorero k'akantu gatoyi imbere k'agatero kari muri rya ndirimbo twagize tubona yuko ahatari bisagara hazohasayangana indimo za kijambere uko imbere yaho tuba twavuze yuko ari ukurima kijambere amashira hamwe menshi hanyuma imico n'akaranga bigakomera umwana wese agakura abone yari karaja apana abana bakura biruka baja mu ibarabara nkuko ini Makamba ubu nta bana biruka mu ibarabara ahubwo abana bakura bakubaza ngo mbega ngo muri ba bana badefira b'igihugu ngo nzojayo ryari ngo muzoshirayo ryari abo bana rero badefira bakura bazi ibintu byinshi ko bararonka inyigisho bafashwe mu mugongo na nyene iteka ni kuri yo Reveriyano ino muri Makamba ico ni cyari kikiri kibazo ku bana rero twebwe turahamagariye abantu bakuze kandi nabo nyene barabizi ko nibo barungi kugo gwaruka abana rero bamenyere gukorera hamwe kuko nakare turi mu gihugu cyafashe ingingo ngo turi kumwe twese birashoboka ni kuvuga ngo umutwe umwe ntiwigira inama aba bana rero ntumva ko naho bariko barakora ico gikorwa twarasezeranye ko azogera igihe tukazana gatungwa kamwe kamwe tukaraba yuko twoshira hamwe tukororera hamwe tukaraba yuko bishoboka tumaze kuronka neza bo dukurikiranira ivyo bitungwa nuko rero twebwe turatumiriye abarundi bose cyane cyane ugwaruka rugikura go Burundi bw'ejo kutigunga kuja habona gukoresha inguvu uko nibo bazifise bakaja kurahura wagumye mu nzu ntacamenya baja habona baje mu mashira hamwe bagira amakoperative bakorere hamwe kuko umutwe umwe ntiwigirira inama kandi umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba nuko rero tugaca tushaka gushira mu ngiro umugambi wa leta nkaho abana bakoresheje ahanini udukwavu uwo mugambi leta yari irawufise tukagomba yuko mu myaka iza tuzoba dufise amafaranga umwana akagendana amafaranga ntagenda arasega urumva twateye imbere hamwe umuntu agira ati ndafise udufaranga dukeyi n'umuriyoni wagendana ku mufuko nuvuga kuri konte hazoba hariko menshi none rero aba bana mbere aba twatanguranye ari dutoyi none bageze kure aba ni bato hariho abandi turi kumwe bari mu ma stage nabandi bagiye mu za kaminuza kandi mugabo tuguma tubakurikirana naho bagaruka abo rero nibo bagaruka kuduha inyigisho n'utundi baba bamenye barahuye iyo bari rero aba bana rero baratembera cyo gituma mubahamagaye ahantu baba bagiye kurahura nka hariya bavuye barahuye ikintu baje mu mahiganwa bavayo barakunda kwikompara kwigereranya n'abandi bakaraba bati mbebasha batwobarusha mbebasha tugira iki kugira tuduge none rero twebwe tugiriye ko tunabasaba ko mwobandanya mudushigikira kugira ngo mu vy'akaranga club tukagumeko itera imbere
hanyuma kandi mu byo gufasha kuririmba mu ndirimbo z'igihugu ko mu bikorane by'igihugu dukebura abategetsi kandi twigisha abarundi ko mwodufasha tukaba dufise uburyo dukoresha nk'ubu twaguze radio gusa amaflashe turayakoresha hanyuma ariko birashobora kutugora mu buryo bwo kugaburira abana hajya ngo munda harara inzara hakavyuka inzigo abana batafunguye neza ntibashobora gukora ibikorwa neza nararavye nk'akarorero umunsi wo gushira indirimbo kuri YouTube duhindura ibintu dusubira ariko kazuba barashonje nta buryo twari dufise kuko twari twamaze kububaha mu migambi dusanga ubwo mwaduhaye twafatiye uwo mugambi w'indirimbo ubaye muto rero twagira tubasabe muzogume mutwibuka Chorale Peace of God akaba ariyo na club tukagumeko ifise imigambi myinshi kandi kubera ari benshi murabona ko mukurikirana mwaje mukurikirana abantu nk'umuntu umwe yoba yaratsinze ari mu gucapa canke ari mu gucapa canke mu vyesa akavuga ari umwe ariko abanabo hamwe ari abantu 40 ntimumva ko twoba twungutse gose dufashije abana 40 nuko rero murakoze ngirangeze ngaho nibaza ko ngerageje murakoze sawa twashimye cyane murakoze Diaspora irasinzira